uri umwe amaze gucapa ivyamamare vyo mu Rwanda dufate nka The Ben waramucafye umusatsi ngaha mu Burundi mbega nakahe karusho just ico ciyumviro waciyumviriye gute kugira ngo wiyumvire gucapa The Ben umuntu wese akabona ati mu Burundi hariho impano hari umuntu acapa nimeze kunukunuko ego nibyo hanini nka desa imwe atarakabanga nka desa imwe ubona yuko iziyimvye bazi ku bwawe sivyo uyikorera ngahe ukayikora nk'umwanya ungana gute Coucou les amis, murameze neza so nizere yuko mumeze neza ndi kumwe n'umutumire sinzi hari abamuzi hari abatamuzi ariko reka vyoba vyiza abanje kwidondora tubanze tumuhakanya yidondore je ku mazina nanje ntwara kaza Landry benshi bazi kuri Landry Art nkaba ndi umucapyi ndi artiste acapa wow akaba ari umucapyi umuntu wese yifuza just nakadesa ko mu nzu kamucapira yego nkora ibintu byose bijanye no gucapa no kuvuga gucapa amasura y'abantu gucapa ku mpome gucapa ku mpuzu donc byose bijanye no gucapa nivyo nkora kandi nkaba ndi n'architect ndacapa amaplan y'amazu abo ego ugeze kure grace okay ko biraza Landry c'est utubazo ushaka kukwibariza nk'umura wowe uri mu artiste nkeneye kubaza utubazo ndibaza tunyishura cyane gose bino bintu bitanguye ryari ibintu byo gucapa nakuze ndabikunda ubwame mbere ho nakuze ndabikora kuva nkiri umunyeshuri muri secondaire primaire secondaire hose nakuze ndabikora mugabo nagiye kubigira umwuga maze guheza secondaire muri 2017 ego niho nabigize nyine umwuga uyu munsi ndabikora nk'umwuga nivyo bintunze niko kazi kawe ego hoho urabona mwakarusha ego akarusho nyene karahari kuko uko imyaka igenda niko ndatera imbere biciye mu mwuga uraronka gafu ego ininzu yiriha muri ivyo ego cyangwa uracaho ku bavyeyi oya Landry murumvise yuko acapa ahubwo ndabatumiriye namwe muzoze mugira iki muzoze abacape canke abacapire amadesa muba mwifuza Landry uri umwe amaze gucapa ivyamamare vyo mu Rwanda dufate nka The Ben waramucafye umusatsi ngaha mu Burundi mbega nakahe karusho just ico ciyumviro waciyumviriye gute kugira ngo wiyumvire gucapa The Ben ikindi naco no kubaza kuri ico baraguhaye aka envelope est-ce que ka million ntihenze utwo dufaranga watwe investishije muri ivyo vy'imyuga yawe canke wakoresheje ibindi reka mpere ku bibazo ca mbere icyumviro cyo kumucapa bwa mbere na mbere hoho donc ndamufana hanyuma icya kabiri naco abara kajyo keza ko kugaragaza impano yanje kubera yuko donc umuririmbyi nk'ujyayi akomeye abarabwa n'abantu benshi bien sûr no kuvuga aje ngaha abaje nk'umushitsi na mbere hoho donc harimo no kumwakira neza yisange ibyo ajemo abikore neza hanyuma ikindi naco nuko donc ni nko kumenyekanisha impano ndundi mu makungu donc umuntu wese akabona ati mu Burundi hariho impano hari umuntu acapa nimeze kunukunuko ego nibyo hanini nka desa imwe atarakabanga nka desa imwe ubona yuko iziyimvye bazi ku bwawe sivyo uyikorera ngahe ukayikora nk'umwanya ungana gute dessin ibiciro sino precisa ngaha kuri kamera kuko igiciro bivana n'umuntu kandi bikavana naho bigurishirizwa rero mba sinshobora guprecisa nyene ngaha nyine kuri kamera ariko iyo mwovugana nawe ego unkene wese twovugana kandi twohuza ni bon akabazo ku rusaku no wahe mustar ufana hano mu Burundi Big Fizo ndagusavye umutegekaze uzomucapa uramaze kumucapa oya sindamucapa ndagusavye umutegeke uza azize kugushorera kukura mufana uzoca umucapa umutegeke kwe ntugire ukiye umutegeke ati je ndagufana nukura ukaza kushorera
Big Fizzo ndamufana cyane kandi donc no kumucapa narabyumviriye yego narabyumviriye mugabo sinari bwabikore ego sinari bwabikore mugabo narabyumviriye bon kubw'impamvu nyene zitunganywa nyene ry'akazi kanje nyene urumva umwanya donc w'ikintu urawupanga ariko ubifise ku mutima cyane gose Big Fizzo uraba wumva sha yuko duse umwana ase impano ashaka kandi kugucapa just arabyifuza no kuraguma afatirwa musanzwe guma ronko turaka twinshi niko bimeze Landry oui tanga akanimero ku muntu yoba agukeneye yo kutora gute na adresse ukuntu umuntu yo gutora jewe unkeneye bwa mbere na mbere kuri telefone ni 68 055 538 68 055 538 urashobora no kunyandikira ku ma page yanje ama social media nkoresha yose yaba Instagram Instagram Facebook za LinkedIn hose donc wandika Landry Art 07 kuri Instagram hanyuma kuri Facebook ni Landry $, aho nteranishura direct mwabyumvise ntagare ariko ndabasabye abakobwa babuzanye amahoro mubuze ikintu umuntu akora ntatanze nimero ku bakobwa atanze inimero ko bifuze yuko yo bakorera just yo bacapa canke akabacapira amadosi abakobwa boye maso hari abakobwa ngaho nyuma baba ko bararaba bimbura kimazi Jani yo mpamvu mwana ndabatuka bimbura kimazi bajejwe kuraba umutype w'ibeje canke w'iboga atanga inimero bakaca bagira iki bamwandikira uyubari iyo nimero wakira ama message menshi ubivuze neza cyane hanyuma warumbagije donc aho umuntu ashobora kusa ikibanza turafise bureau donc jewe nabandi dukorana muri team yitwa Iriho Art sanzwe ni muri team yitwa Iriho Art turafise bureau mu Kigobe hajya ku macuniro nyene hafi yo ku macuniro yego nta zina hafise ahantu hari garage hariho garage nyene ku macuniro donc windani kibaza bakoreke bureau ya Iriho Art dukorera umva ku macuniro baca abajije boca bamwereka yego welcome rero kuri Iriho Art iri ku macuniro nanjewe ndaza kubereka akantu kaga surprise ndabafitiye Landry yankoreye so Landry merci beaucoup yego namwe murakoze nibaza yuko undi munsi umuntu agukeneye ari ibintu bisanzwe merci beaucoup yego kandi ndagushimiye kandi nanjonjopie neza ni original nanjye ndabashimiye cyane kuba mwaranyizeye ego so merci beaucoup ciao